kuri mwebwe mwese bakunze bimbonesha kure Isanganiro ndabahaye n'ikaze muri ano makuru avugwa muri aka kanya ingingo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ategeka abapangishije ibibanza mu masoko ko araza kudushikana muri bimwe muri ibyo bibanza reka nongere kuba ikaze. Abantu bapangishije amazu mu masoko ya leta basabwa kuyasubiza kugira ngo ahabwe abadandaza nyezina. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yayikiringo cy'iminsi 3 abajejwe intwaro kugira babe batoreye umuti ikibazo cy'abadandaza bakorera muri ayo masoko akaba yabishikirije avuye mu rugendo rw'akazi mu bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa kuri uyu wa gatatu. Nubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abene gihugu turondera ineza yabo indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice ahubwo tubarye tubakokore tubanyunyuze nandi birirwa bakavura ibibanza byo mu isoko so mudandaza arafasha ibibanza kuko bifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca genda ivyo bibanza agaca bikotesha ku mudandaza umva wese umudandaza aciye uwo mudandaza nova atanga amakori habiri atanga ikori ryo kuja mu kiya cy'igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara bya bitaro akongera agacarondera ikori naho aha wa wundi naho murumva ko kamara maza none iryo kori azorikura he novuga aca rikura muri babaguzi tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta nikori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yifuza murumva yuko ari ngorane uwo muntu nyene akaba ari wacaje kugira bamudandaza kugumuka none burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayungutse nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza emwe turasigana none ntibagiragira imigumuko mu gihugu aribo babikoze reka nanje rero turabikobanesha akamara amazi kandi harimo indongozi aha mu bibanza hajya mu gisagara hagati umuntu aragenda agafata inzu ya naka akayikota kuzoriha imiliyoni nka 5 mu kwezi agaca agenda agacarondera abadandaza bagaca baza umwe wese agaca ugasanga ni nk'ibibanza 10 umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi ibibanza ari 5 imiliyoni 35 wa unda murishe indwi uwo muntu si wenye n'inzu ntiyago wayubaka abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu hajya mu gisagara biriyo hari haho maze kumva hari haho numvise umuntu atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5 mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25 ivyo ntirushobora kubibandanya uko nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwene gihugu abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwo n'abadandaza nabo bavyumva nibakorana ubunyene n'abadandaza abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu umudandaza wese ahantu acururiza ubu habayiwe ntibasubire kuvuga amajambo menshi niyemera akagumaho umuntu aho hantu atari gwiwe ubu namenye ko kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karanga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kwibivya igihugu ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abene gihugu mutashigikira tubadome ku rutoki tubahare twari bazotunesha mere de la ville abasitanteri mwese ivyo bintu ngasanga mutarabiheza namwe muzaba murimo igitwa mutabikora nuko bajya nyene bahibiturire mwebwe ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagira ibanza mu isoko baharuhe neza cyarasi kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri babaryi niba batarabaryi ubunyene niba bimpereze sanga umudandaza wese afitaniye imigenderanire na leta adafitaniye imigenderanire n'indongozi nimwe. Haracibonekeza abarundi bataratahura akamaro ko gutanga itagisi ndangagaciro nyongeragaciro TVA bagashima urudandazwa ruciye mu kinywabi biri mu cigwa cakozwe ku bijanye n'ingene iryo tagisi rikora mu Burundi. Claver Haragirimana umwe mu bakoze ico cigwa asaba ko hoba igisata kijeje gucungera itangwa ry'iryo tagisi kubwiwe ivyo vyotuma igihugu kihungukira. Uruhande rw'abayitanga ndabona hagaragara ukutamenya ingene TV imeze bigatuma baja
cyane muri fraude. Mu by'ukuri TVA nta ngorane yotera mu rudandazwa iyo bikorwa nk'uko byategerezwa, yotozwa ariko kandi ibidandazwa no gucuruza bikagenda neza atawe bikozeko. Mugabo icyo tubona no munsi nuko ku isoko hari abayishirako n'abatayishirako, ivyo rero bigaca bitera ingorane mu gushinga igiciro. Hariho bamwe baca baba borohewe mu kugishinga igiciro n'abandi batorohewe, bigatuma rero bamwe bateza kuyishirako bamera nk'abakwepa. Nihajya muhora mubona hariho abadandaza bishika bakarenza urugero, uriko uragura ikintu bakubaza ngo turashirako TVA cyangwa ntitwishirako. Ico gisigura yuko hariho abafise agatima kabi kukuyinyegeza. Jewe na je nagomba ntera kamo ko bobiheba, kuko bose TVA bayishize ko nk'uko amateka yitegekanye nta ngorane yo batera. Byumvikana ko rero ku ruhande rw'igisata kijejwe gutoza amakori botegerezwa gushiraho umugwi ujejwe ico nyene igikorwa ca TVA kugira ngo ingorane. Ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta bugiye kwikirana n'abegwa n'ikibazo cyo guhemba abakozi ba leta kugira bavugane ikijanye n'ikiguzi c'impapuro ndangamushahara byo bita accréditif mu rurimi rw'igifaransa. Deusomba Mihigo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka uheze, akabona ko hakenewe gushingwa ikiguzi kimwe. Kera fonction publique yarasohora accréditif ku bakozi bose ba leta, ariko ubu buryo bwagiye butera imbere, ubu twarisununuye nk'uko ivyo no ku isi yose ibintu bigenda bihinduka. Ubu turatanga ibikoresho biba biriko iyo mishahara ku mabanki ahemba no ku ma microfinance ahemba. Ugiyeyo bashyize muri iyo CD bagaca bagusohorera umushahara. Aha rero hari ikibazo gikomeye kuko banki zimwe zimwe nka BCB ugiye gusaba accréditif bakwaka 10,000. Ugiye nko muri ama microfinance amwe baka 5,000. Ugiye muri Copec menga baka 1,000. Iki rero turiko turagitorera umwanzuro kuko aha nyine twicaye mu minsi za turiko turandika makete yo kubahamagaza mu nama kugira ngo tukije inama bumve yuko kizira kuvuna umukozi wa leta, kuko ibikoresho bakoresha ni twe tuba twabibahaye. Tibishoboka umwe ngo yaka 10,000 ubundi yaka 1,000, ubundi yake 2, ubundi yake 5. Ico rero kiri mu nzira twaragiteguye n'aba twegeranye ngaha, turiko gutegura makete yo kubatumira mu nama yo kuzobamenyesha, tuzoca tubamenyesha icavuyemo. Mu gusozera no makuru, bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bamenyesha ko hacibonekeza abantu bapfa bataye amayarara kandi hariho ibikono byabigenewe. Abaganiriye na bagenzi bacu kuri uyu wa kane bavuga ko ivyo bishobora guteza ingaruka mbi ku magara y'abantu, bagasaba ko ufatwa ingingo ubufasha ataye imicafu hariho hose agacibwa amande kugira ngo igisagara kigume gisukuye. Inkuru ya Clovis niyo nkuru. Mu bibanza twaciyemwo nko ku Mutangaside no muri quartier ya Nyakabiga twasanze imicafu yandagaye ijya nino, mu gihe nko ku metero nka 10 hariho igikono cagenewe gutabwamwo iyo micafu. No muri quartier ya Jabe naho nyene twasanze imicafu ihari, aho hari iyo usanga yatawe mu miserege, ikaba ari imicafu iri ubwoko bwishi na cyane cyane ya macupa atameneka atekirwamwo imitobe. Abanyagihugu bavuga ko ivyo bishobora guteza ingaruka mbi ku magara y'abantu. Biyafise ingaruka mbi hanini yo ku magara y'abantu kuko nkino mikoro baciye itwara imicafu canke ibikono bagiye barashira ku mabarabara kuko bitariko birakora ico vyagenewe, bica bituma nk'amazi iyo bigiye barabita mu mabarabara bituma iyi mifrege baciye itwara amazi ziba, bigatuma hadukiramo n'indwara zishobora gufata n'abantu, bigatuma n'iki gisagara cacu kidashobora kugira isuku, gasanga kigomba gisa nabi.
abanyagisagara bogerageza ajya amategeko basizeho bijya bikono ko boze barabishiramwo imicafu yananiranye hano mu gisagara ashobora gutera amacinya korera n'ibintu by'inzoka yotera ingorane nyinshi mu banyagihugu kubwa abanyagihugu hakwiye gufatwa ingingo kugira umuntu wese azofatwa ataye imicafu ahariho hose ahanwe mbere ngo acibwe n'amande nka cyane nk'abo bantu bagenda bararya nk'imisigati canke banywa utuducupa two mu mafangasi iyo bishitse akakanywa byari bikwiye ko yogashira mwa cyabigenewe gutamwa imicafu kuko undi hoho umuntu yozara bikora nkuko akaza arabita ku mabarabara bavona amashami y'ibiti batama mabarabara barakwiye kumutoza n'amande nobona yuko bo mucanka amafaranga ari hejuru ya 50 kuko aba ateye imicafu mu gisagara abajejwe nk'igisagara boza barabikurikirana bo mupfunga niho boca bahaha n'abandi bakabonerwaho akarorero kugira igisagara gigume gisa neza naho biruko hari ibikono vyagenewe gutabwamwo iyo micafu vyuzuye aho naho abanyagihugu bagasaba ababijejwe ko boza kubitora kugira igisagara kigume gisukuye neza. Makuru twari tubafitiye n'ingahagarukiye reka tubike banure n'agahindukira.